kugabanya imvyaro, kwitabira imigambi yo kwiteza imbere, kuja hamwe mu makoperative, kwitwararika isuku no kwitaho ineza y'umuryango ni zimwe mu mpanuro umuhanuzi wa buramatari mu ntara ya Bubanza Ngendabanka Emmanuel ashikiriza imiryango y'abasangwa butaka baba ku mutumba wa Kagwema muri komine Gihanga. Baravuga yuko mutaba mu nzu z'amabati muca muyagurisha, sivyo? Baguha ibintu wiyumvire umuryango wawe kuko ajya amahera ntacamaze. Mwarafashe umugambi wo kurondoka, sivyo? Umenye yuko amatongo yazi. Twirwa turabigisha yuko mwovyara aho mushoboye kurera. Nariko ndaraba n'uyu mupfasoni ari ngaha murara ko bitoroshe. Nawe bamuhaye inzu urabona ko bitoroshe. Mwumvirize ivyo leta ibabwira. Nidusubire kubona umuntu ahetse umwana mu mugongo, uwundi mugakaraza, n'uwundi agendera kwega, muriko muraja Igihanga mugiye gusega. Vyarabushobora kurera. Ejo dusabe muje mu makoperative. Maze tubaronderere aho mushobora kurima. Mugani mwabandanye umugambi ntavyo uzoshobora kuko abana bazoguma bagwaragurika, abavyeyi bagwaragurika. Tubasabe rero mwumvirize impanuro abaganga babaha kuko ndazi barazibaha buri munsi. Ibintu vyo kuvyara abana benshi mu bihebe. Nayo kubwanica Yenzi Liberate kwizina gishira hamwe ry'abasangwa butaka mu Burundi Iniproba asaba iyo miryango kwitwararika kubungabunga ingabire baba bararonkejwe. Ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 26/0 uyu mwaka nyene aho ishira hamwe Wikeya Foundation ry'umuririmbyi w'umurundi David Nahimana aba mu mahanga ryari riramutse rija gutanguza icese umugambi wo kubakira iyo miryango y'abasangwa butaka n'abandi bantu nikora inzu zo kubamwo za kijambere zigera kuri 26 aho hakaba hari hamaze kuzura zigera kuri 4 zaciye zinjirwamwo icese uwo munsi nyene.